kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Imvugo ni nyinshi kubijanye n'ingene ubutungane bukora mu Burundi, cane cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe yemeza ko bwigenga, ahandi akiyemerera ko butegerezwa gukora ico abutegetse. Mu mpera z'indwi hasozerwa igikorane categuwe n'ubutegetsi, ho yavuze ko ubutungane yabuhaye ubwigenge, ariko ko butashoboye gukoresha uwo mwidegemvyo kugira butunganirize abanyagihugu. Iyo mvugo ifatwa nko guhuma amaso abarundi n'amakungu, kuko bimaze kuboneka kenshi ko ubutungane arico gisata ubutegetsi bukoresha mu kurwanya uwo wese ashatse gushikiriza ico yiyumvira mu vyonagura igihugu. Ivyo nivyo tugira turabe muri kino kiganiro kw'isoko. Pierre Gahungu nije ndakibashikiriza, sangwa ikaze. Umukuru w'igihugu amenyesha ko abacamanza mu Burundi bamuhemukiye mu guca imanza batisunze amategeko no mu kurya ibiturire. Evariste Ndayishimiye avuga ko abacamanza bishiriyeho amategeko abakingira ku buryo n'uwakoze amakosa adahanwa. Aragabisha abacamanza ko akoranye n'inama nshingamateka bafise uburenganzira bwo gufuta urwego rw'ubutungane bwose. Bagenzi bacu ba Radio Inzamba agateka kawe baduteguriye ijwi rya Evariste Ndayishimiye. Hariho urwego ruhagarariye amategeko, n'urwego rw'ubutungane. Mu bisanzwe urwo rwego rwa urwego rwa mbere ruhagaze kugira ngo ntihagire itegeko na rimwe rirengwa. Sita rwego rw'abacamanza rusanga ibore kabisa. Bobo rero navuze nti abacamanza ngira ndondere ingene atawuzosubira kubahunyura ku gakanungura ihangange ruvango hagarika iyi dosiye, kumbe nabo ndabahaye umwidegemvyo wo kwitaba agakiza. Tubasabarya abantu babicaye korera ntawe udukorako twe turigenga. Umucamanza avuga ngo nta muntu akwiye kumubaza ingene yaciye urubanza. Nibo rero baragize amategeko yugarirako n'aba yamenje ntavaho. Turashobora kumvikana n'inama nshingamateka ko tuja dutangure gushasha urwego rw'ubutungane. Turabafuse kandi nta mapreyavi tubaha, nta n'amahera byabindi ngendabirite ntitubaha n'abagenda mwiyahure. Turashobora gufuta abacamanza bose tugasubira kupanga gushasha n'amategeko mashasha. None amategeko abashiraho seho bare abacamanza baravyemukiye bushikaho numva n'iki gihugu kubera iki ivyo baciyemwo numva bavuze bati kare bahora batuza amadosiye abayariye kuko hari ihangage navyo by'amadosiye. Ivyo ihangage bibavuyeko mugano ubu hariho abacigara mukaravuze ni jewe abarundi rero mufise ingorane ntimushobora gushengeza inkozi y'ikibi. Nabwiye umuntu aragaravuga kanu mumbwire cyenda afise inkoni ntabwa n'amategeko arabe yuko iyo nkoni ndayikoresheje idakora. Ayo majambo ahabwa agaciro gake cane iyo umukuru w'igihugu avuze ko yahaye ubwigenge ubutungane mu Burundi. Ni ikinyoma cambaye ubusa, kuko urwo rwego rugendera ku mabwirizwa y'umukuru w'igihugu nyene, ay'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'ay'imbonerakure, bishikirizwa n'umushingwamanza François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD, yavuganye na bagenzi bacu ba Radio RPA. Icambere arabesha yavuga ko yabahaye ubwigenge, nabwo bafise na gato. Bategekwa nawe nyene n'umugambwe CNDD-FDD, n'imbonerakure ziratanga amategeko mu butungane. Rero naho hoba hakiri umushikiriza amanza canke umucamanza yoba ashaka gukora akazi neza, haje igitsure cabo bose mvuze ntaco ari bugire. Atora kubaho agakora ivyo bamutegetse canke agapfa. Naho twese tugaya ibikorwa mu rwego rw'ubutungane, mu vy'ukuri rero ntawe tumwikomo kuhitamwo gukiza agatwe kiwe. Naho hariho abasanzwe bafise ingeso mbi, mugabo hari n'abandi benshi kandi bavuga ati ntako turi bugire. Umukuru w'igihugu arabesha kandi, kuko akarorero kamwe gusa muri MSD dufise imbohe zahejeje kera imyaka bakatiwe n'ubutungane, ariko ku itegeko ry'iperereza baranse kubarekura. None aho Ndayishimiye yobeshera abacamanza ari watanga itegeko ry'uko abantu barangije igihano bakatiwe badafungurwa. Nayo kubijanye no guhindura abagize urwego rw'abacamanza, François Nyamoya avuga ko Evariste Ndayishimiye yoba afise umugambi wo guha akazi imbonerakure muri urwo rwego. N'ubu nyene umushingwamanza François Nyamoya ivyo avuga
ko ashobora gusubiramwo ubutungane gushasha ngira n'imbonerakure ashaka guha akazi bakabaronderera ibibanza mu butungane babanje gukuraho bamwe bahasanzwe kuko nta butungane buzopfa bwarasubiye gukora neza kuri iyo ntwaro ya CNDD-FDD. Icanyuma rero nohereza ko novuga nti abarundi bashaka gusubiza umutamano ubutungane nta wundi muti atari ugusenyura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ayo majambo ya Ndayishimiye ndazi neza ko atanu murundi numwe agisamazwa n'ayo majambo. Amakenga y'umushingwamanza François Nyamoya ari mu bikunze kunegurwa na bamwe mu banonosoye ivyigwa vy'amategeko n'intwaro ko mu Burundi ikibazo nyamukuru ari uko ubutegetsi bwivanze mu bisata bigize ubutegetsi bw'igihugu bugashaka gufata ubutungane nk'igikoresho co kunumya uwo wese avuga ivyo budashaka. Nino ngaha dushiye dusozera kino kiganiro kw'isoko cuno musi. Mwakoze mwebwe mwese abagikurikiye. Irindi sango mu ndwiza byagawangu nakibashikirije ndabikibanuye naho ubutaha. Cari kiganiro kw'isoko.